Yesu ashimwe. Turasoma ijambo ry'Imana, turasoma Itanguriro umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Itanguriro umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Pasiteri Muvuzi aja muga mu byashyiriwe Yohana ikigabane cya kabiri cya gatatu n'imirongo y'inyigisho azamufasha. Turasoma kandi igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri ubuzima, yari ikiri ubusa gusa, kandi umwiza wari ufuzwe ibwami, kandi ihene n'Imana yatangatanga hejuru y'amazi. Adufashe byashyiriwe Yohana igice cya kabiri, aradusomera umurongo w'indwi, hanyuma w'icumi na rimwe, hanyuma w'icumi n'indwi, hanyuma w'icumi na gatandatu. Ndabona ndazakubwira wa w'indwi, umurongo w'indwi udufasha. Ibyashyiriwe Yohana igice cya kabiri umurongo w'indwi uvuga ngo uburi n'ugutwi yumva icyo mpemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kurya ku byamwe ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Icumi na rimwe. Uburi n'ugutwi yumva icyo mpemu abwira amashengero. Unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomubwira. Cumi n'indwi. Uri n'ugutwi niyumva icyo mpemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ko izina rishasha, ntabwo ntarizi atari uzorihabwa. Haleluya. Mirongo ibiri na gatandatu mu gice cya kabiri nyene. Mirongo ibiri na gatandatu. Unesha akitondera ibikorwa vyanje, agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Haleluya. Tuje mu gice cya gatatu umurongo wa gatanu. Haravuga ngo unesha azokwambika atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Cumi na kabiri. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosubira gusohoka. Nanje nzomwandika ko izina ry'Imana yanje niryo umurwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu nshasha ururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko izina ryanje rishasha. Amen. Amen. Mirongo ibiri na rimwe. Mirongo ibiri na rimwe. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje kwicarana na data ku ntebe yiwe. Urakoze cyane. Uhoraho Mana icyubahiro kirere kibanza, nta wundi abereye icyubahiro, nta rindi zina rikwiye gushyirwa hejuru muri kino kibanza, nta rindi zina rikwiye kwamamara muri kino kibanza. Amavi yose afukame yature ko ari wowe Mwami w'abantu. Indimi zose zature ko ari wowe Mwami w'abantu. Amavi yose afukame imbere yawe Mwami. Turaje imbere yawe Mana kugira utwigishe, turaje imbere yawe kugira udukosore. Kubw'ijambo ryawe Mwami turashobora kuba abagororotsi burundi rwera, turashobora gusa nawe, turashobora gukora nk'uko ukora, turashobora kugendera mu nzira zawe Mwami. Twaje imbere yawe kugira uno mwanya utubere ikimazi ubuzima dusigaje ko hano mu isi. Turaje Mwami uduhumura amaso y'impwemu abone, udukurutura amatwi y'impwemu yumve Mwami. Reka umuntu wese ari muri kino kibanza agirirwe neza, mpemu yera
twishize mu biganza byawe. Nta na kimwe dushoboye turi kutari kumwe nawe, nta na kimwe dushoboye, nta n'icyo twotahura na kimwe tutigishijwe nawe, utatwibukije amajambo. Reka ubuntu bwawe muri kino kibanza, icyo dusanguye ubushobozi bw'umwiza, imbaraga zidusinziriza, imbaraga zidutera ibitose, turazitamuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa by'umwiza bw'umugabane muri kino kibanza, ishimwe n'icyubahiro byongere kuri bya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Umwanya muto reka dusangire ijambo turi busangire itubwira ngo Imana ntakitavuze kubw'umwana w'umuntu. Haleluya. Imana ntakitavuze kubw'umwana w'umuntu. Amajambo dusomye n'amajambo novuga ngo yanditswe n'abantu babiri. Aya mbere twasomye yanditswe na Mose, aya kabiri yanditswe n'intumwa Yohana. Tumaze iminsi mu ishengero turiko turiga, turiko turahimirizwa cyane gusoma Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana. Rero rino jambo biza muri iyo ntumbero kugira ubuzima bwacu dukunde gusoma Bibiliya. Nukuri umenga harimo ingufu nyinshi kugira umwe wese muri twebwe yisomere Bibiliya, yisome Bibiliya, atahure Bibiliya atarinze kwigishwa. Natangaye mwe mwera niko ndaza mu gatondo naje kare yabaye igicapo kiraganira n'ubwoba. Yabaye igicapo agereranya umuntu atisomera Bibiliya n'umuntu asoma Bibiliya. Umuntu atasoma Bibiliya niyo yoba ari umukristo asa n'umurwayi bagomba baheseru. Haleluya. Haleluya. Umuntu wamuhaserume yari bamuhaserume yarenze, kandi bamuhaserume ubwo atagishobora kuba kwigaburira, nuvuga niwo gutabara. Haleluya. Umuntu yama yizeye yuko yokumva Imana, ariko ahagaze kuvuga aho turi imbere y'uwo amubwira adashaka kumva Imana, yigire muri Bibiliya ngo arimbure, asa n'umurwayi ari kuhaserume. Haleluya. Haleluya. Ni byiza yuko iyo umuntu yaronse serume hagera igihe agakuba kuri serume nawe agafungura imfungurwa zigahindukira mu mubiri. Serume itanga imfungurwa ziteguye. Serume imfungurwa zose zice muri serume zijya direktema mu maraso. Haleluya. Haleluya. Bene data, nukuri ibihe tugiye kubamo cyangwa ibihe turi mu minsi, umukristo atazohaguruka ngo yige kwigaburira ijambo ry'iwe muri Bibiliya azunyiganizwa kandi bizomugora kurangiza. Haleluya. Numva no gushika intahe kino kintu umuyobozi yagize cy'uko ishengero ryohimirizwa gusoma Bibiliya. Gusoma Bibiliya ni ntambara ku mukristo gusoma Bibiliya, ariko ni byiza ko dusoma Bibiliya kandi tugahishurirwa tutarinze kwigishwa n'abigisha. Haleluya. Amajambo twasomye reka tubajaruza kuko umwanya siteba. Amajambo twasomye, Mose yanditse ibintu byabaye ngira ataraganya no kubana gatoya, biri kure cyane cyane, byikijwe hejuru cyane. Ni ukuvuga ari ku musozi yagiye niyerekwa, ajyana mu bihe by'inyuma yiwe, ajyana mu bihe byo kurema kw'isi, ashyirwa kure cyane, ntamatangura kwandika. Je nibaza ko Mose avuye mu mwemu kubure ngira arazazana bafata ibyo biko nandika n'ibiki. Turiko turasoma Bibiliya imirongo ibiri ya mbere naho yegeranye, uwo menye ivuga ibihushanya irazazanira umuntu. Kubera Imana tuzi ni Imana ishoboye, ni Imana ikora ibintu avec perfection, ni Imana ikora ibintu
atagasemba karimo. Ariko dusomye ngo Imana irema isi n'ijuru, ngo ariko ku isi yari ikigari ubuzima, ngo hari umwiza. Ntibitahuritse iyo Mana rurema, iyo Mana itangaje, iyo Mana y'inyenyeri yorema ikintu kikaja kiba ubuzima, kikaja kiba ikintu kitagira ishusho. Ariko abasobanuzi ba Bibiliya niyo bagaragaje gushyiraho umuco kugira umurongo wa kabiri, uwa mbere n'uwa kabiri birehe kuba imirongo isa n'irwanyana. Babivuze gute? Bavuze yuko by'ukuri Imana irema isi ikirema ubwa mbere yayiremye imeze neza, ariko atamara w'umuntu ariho, kuko isi iri mu binova, mu bigereranyo cyane mu bibumbe imanitse hejuru mu kirere nyinshi. Mu isi tuhagaze kiri mu kirere, ntara ifashwe n'ubushobozi bw'Imana. Isi rero iramanitse mu kirere. Imana rero yayimuremye neza, kuko hari izuba, kuko hari amaplaneti ya Jupiter ayandi yose. Ariko ngo hagati y'umurongo wa kabiri niho habereye intambara mu ijuru. Imana itibura Satani. Haleluya, haleluya. Itibuye Satani, imutiburira mu isi, aho umwana w'umuntu ntiyari bwaremwe, imutiburira mu isi. Isi rero niho yaca itaforme kubera ubugwanizi n'abadayimoni biwe batiburiwe mu isi. Haleluya, haleluya. Natanguye vuga ngo ntacyo Imana itavuze ku mwana w'umuntu. Haleluya, haleluya. Hari igihe uvuze mbega ko Imana yagiye kuvuga ibyo kurema, kwari kugira ngo tumare iki? Kubera iki? Iyo information by'ukuri yo gufasha iki? Mugabo ubu n'uburebere kuko Imana itagombye kugira ikinyegezwa na kimwe umwana w'umuntu kugira ntihagire ikintu kizongera kibaho. Haleluya, haleluya. Hama rero Imana imaze kubona Satani atiburiwe mu isi, isi koronekana, Imana igira umugambi, iravuga ati no mu isi ndagusangayo, aho nyene hakiri ubuzima ndagusangayo, ariko ndagusangayo mu bundi buryo. Haleluya, haleluya. No mu isi ndagusangayo, ariko ndagusangayo mu bundi buryo. Niho yari umwana w'umuntu kandi bikimurema mu ishusho ryayo, kugira Satani niyabona umuntu amenye neza ko Imana yamusanze mu isi, amenye neza ko n'iby'isi itabimurekeye. Haleluya, haleluya. Ikigira integuro zose z'umwana w'umuntu, imuha komfort, imuha amahirwe, imuha kuba Imana mu isi. Haleluya, imuha kuba Imana mu isi. Ibi ni byiza ko tubimenya kubera iki? Burya amakuru n'ufu yahaye wese. Haleluya, amakuru y'iwawe n'ufu yahaye wese. Umuntu urenze amakuru y'ibanga nuko umufite ku mutima kandi umwizeye. Haleluya. Niba Imana yaremye kuduha amakuru y'ibanga ikaduhishurira n'ibyo umenya ntibyari bikenewe ko tubimenya ikabiduha, ni ukubera yaduha agaciro karimo. Haleluya, haleluya. Imana ntiyigeze igomba yuko umwana w'umuntu azokwigira aba mu kutamenya. Nicyo gutuma yabereye ku ntango ibimubwira byose, iyo mubwira iyo biva n'iyo bijya, kugira hagati na hagati uzozana ikinyoma cyose kize gihure n'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Kuko ijambo ry'Imana
nicyo gipima amanyanga yose y'umwiza. Ntushobora kumenya inyigisho z'ibinyoma ngo uzirobanure ijambo ry'Imana ritari muri wewe. Bazoza bakubeshe bakoreshwa n'ibitangaza ariko usange uri kurazimira kubera iki? Ijambo w'Imana atanganje muri wewe. Haleluya, haleluya. Amajambo yacu twasomye n'amajambo yandikiwe amashengero y'indwi, n'amajambo yagiye aragaruka ku ishengero ryose ryandikiwe. Hamwe hagaruka ngo unesha, unesha. Hagaruka ngo ubu muri n'amatwi yumva icyo ntemu Imana abwira ishengero. Ano majambo n'amajambo atubwira novuga ngo agana kutubwira mbega ifata ibereye n'iyi. Iyo wavuze kunesha ni ukuvuga ko haba habaye intambara. Ijambo kunesha rikurikira intambara. Iyo habaye intambara hari ibintu bishobora kuba, harabaho kunesha cyangwa hakabaho kunesha. Aya mashengero barabakizwa, barabantu bakorera Imana. Mbese Yesu benshi yarabataze aravuga yuko banyigisho z'ibinyoma, abandi aravuga yuko batikengera ngo bagumye icyo bahawe. Menshi yarayashimiye ariko yose yamabwira ngo unesha, akabwira ngo ibikurikira unesha zogira ibi, unesha zogira. Bisigura yuko ubuzima bw'umukristo wese ni intambara, ni intambara. Nimba wibaza yuko ubuzima bwawe bw'umukristo atari intambara, nimba mu mutwe wawe utaribwira yuko ubuzima bw'umukristo ari intambara urimo, nta ntaburashi. Muriyumvira nk'ubuhoza amaso bakadutera, ata muntu n'umwe yigeze aba amaso umenye ko amaso dutera. Muraza amateka yewe umuntu amaze kumenya ko ari intambara icyakora yamagaza kandi yamafuwe. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo twame tugavye kuko ubuzima bwacu ni intambara. Haleluya, haleluya. Intambara ashaka kuvuga uno munsi rero kandi yarusa n'umwanya. Intambara, iyo tuvuze intambara kenshi tugomba kurondera ibyo hanze, ibiva hanze, abantu bava hanze. Ariko intambara ngomba kubwira, shaka kubwira intambara ibera muri wewe. Intambara ibera muri wewe kandi umuti w'iyo ntambara, kandi isi y'iyo ntambara kugira ubineshe nuko ijambo ry'Imana rigwira muri wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuwa kane ku mugoroba Mama Victoire yari yasabye ngo dusangire ijambo na bene data dukurikirana ishanti y'umucamanza Emawusi. Hama jewe ijambo nari maze igihe kinini maze gusangira n'abandi, maze kubyigisha no ku maradiyo, riri muri Proverbe mu Migani 4:23 rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ikindi cyose kuko mu bugingo niyo bududubiriza buva. Haleluya. Iryo jambo ndarihawe ndamera n'ugoma n'ubyaha kubera asanzwe ndarizi nagishije kuravuga ni ibyaha byo kwiyoreza abigisha mugabo mwewe yarizana mu rundi rugezo nagiye basanga niko ndi. Haleluya. Nabwiwe ikintu cy'intambara zo mutima kandi abakristo benshi biteze kurwanya intambara zo hanze kurusha izibera muri bo umutima. Kandi intambara zo mutima nizo zikomeye, nizo zikora amateka kurusha intambara zo hanze. Abakristo mushaka ibibazo muri bene data bavuze bandaba nabi bagira ibinini, ariko by'ukuri sibo bafise ibibazo bene data, nibo baba babikoze.
ikibazo kiri iwawe, kuko intambara ikomeye ibera iwawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero niryo ryonyine rifise ubwo bubasha bwo kuza kubangukanya, bwo kuza gutsinda intambara zibera iwawe. Kubera iki? Ibintu bitera abakristo n'ibiki? Kenshi n'amajambo, kenshi n'ibyo babonesheje amaso. Umutima wacu wakira ibintu byose, ibibi n'ibyiza urabyakira. Amajambo meza n'amajambo mabi urayakira, kandi amajambo cyangwa ibyiyumviro bibi twakira ntibiwusiga gutyo, n'amajambo meza twakira ntawusiga gutyo. Hariho inkurikizi z'ibyo twumva, ibyo turaba. Aya maso yacu ushobora kuyimira, ushobora kubwira ngo uraraba byiza ureke bibi, abiraba byose abiraba byose. Bigutsitaza, bikuryohera arabiraba, kandi bigusiga gutyo. Ntabwo nazoguhera information yose ntigusiga gutyo, ariko byose biza kuvana na ya laboratoire yitwa mutima ikiza kubikoresha. Aho umutima ntabasoza bajyayo, nawe ufise amabombe ntaje mu bukingi. Igishobora gutabara cyonyine ngaho ayo makuru, kandi ubigombe n'ubigombe ugumuyaronka. Muri twasohoka ishengero ugumuyaronka. Igishobora gutabara cyonyine ni jambo w'Imana. Jambo w'Imana, kuko iyo turonse amakuru haba intambara. Umutima uteza kumenya la suite, uteza kumenya igikurikira ayo makuru. N'amakaro gato ntabwo urabyuka gato waryamye neza waruhutse, mugabo inkuru imwe gusa wayumva ukumva umenya isejuru y'umutima ujyane byose, ukiyumvira iyumva n'iyumva wabyamye neza ntacyo. Mugabo gusa information, ikintu wumvise gusa, ijambo rimwe ritafashe mu mutungo rikagukubita ukibwira. Kubera iyo information yashikiye yasanze hameze gute, aho yashikiye yasanze hameze gute. Kuko iryo jambo ry'Imana niryo ryonyine rishobora rigafata information mbi rikayigira out, rikariterera hanze, cyangwa ikakumubasha. Ntabwo urabona amakuru mabi ntihagire icyo kugira kubera ngo yasanzwe umeze neza, kandi warose amakuru mabi umwe akamukubita hasi uwundi bikabisanzwe kubera iki? Wa mutima. Haleluya. Imyambi Satani arasisha abakristo ikomeye cyane n'amakuru bumva. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero riri muri twebwe, ryo rirafise ububasha bwo kuyungurura ibintu byose bitagira umumaro, bidafitiye umumaro ubuzima bw'Umukristo, ibyaka agaciro kandi bitahanze. Ryonyine ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwitegeka. Turangiza muri Bibiliya baratubwira amakuru y'umwami Dawidi n'umwami yabaye mu isezerano rya kera, ariko n'umwami yakoze ibintu bidasanzwe. N'umwami yanesheje intambara nyinshi, ariko siri ya Dawidi ari iyi. Siri ya Dawidi kwari ukuvuga ukuri bw'Imana, yari amajambo y'Imana afise muri we. Hama yari afise ikintu cyo guhimbaza Imana, cyo kwinjira mu bwiza bw'Imana. Dawidi yakoze ikintu novuga mwemu yera yategetse ishengero ry'uno munsi kubaho bahimbaza batanzira. Yagikoze kera kubera ishuri. Mu yandi majambo Dawidi wewe nawe yari mu isezerano rya kera, yahishuriwe ibanga ryo mu isezerano rishasha, bituma amenya isi. Dawidi intambara ziwe si uko yari afise inyama zikomeye, ni uko yari azi kumva Imana,
akabikubwira ngo ari intambara. Haleluya, haleluya. Kuko kenshi Imana niko kugera itubwira ibihwanye n'ivyumviro byayo. Imana izokwama ivuga bihwanye n'ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Yesu ari mu nzara ku mugaragu, Satani akamugenda. Mbere mubaza ko Satani yamugendeye akamubona mucyo n'amaso, yamugendeye mu vyumviro. Mugabo Yesu acaramenya neza ko uwuje ari Satani. Utagira ijambo ry'Imana, Satani naho yoza ushaka kubimenya, ushaka kuvuga ko Imana yakubwiye ari Satani yakubwiye. Kubera iki? Urahumye mu buryo bw'imwere. Ijambo muri wewe nta bubasha rifise, rishobora kukuboneshereza. Yesu yabwiye Satani ngo handitse ngo, kandi ibyo yamubwiye yabwiye handitse ngo, handitse. Haleluya. Wowe none Satani ubwira ngo handitse iki? Wumva aho ikibazo ubwira ngo handitse iki? Wowe ubwira ngo handitse iki? Icyo ufise muri wowe ubwira Satani uti handitse ngo ni igiki? Hari ivyumviro biva ku badayimoni, biva kuri Satani bidutera, bikatuburura, bikatujana mu byaha, bikatujana mu ntambara, kandi twari kubwira Satani ngo handitse, handitse, bikabizi. Haleluya, haleluya. Ibi rero mwene data, nta wundi ari ugukorera. Ushobora kubaho ubuzima bwawe ari serume gusa, ari uko bavuga ubutumwa bazaguhara imbere. Oya, jya muri Bibiliya, jya muri Bibiliya kandi umenye ko ari intambara. Mugihe ari intambara, kandi mbere data, intambara z'umubiri turazitinya, ariko nimaze kugira akazi, intambara za mbere mbi kandi zikora ibara, intambara z'umwere. Haleluya. Intambara zikora ibara ni intambara z'impemu. Kandi bene data, twumva icyo mwemu yakabwishenge. Ibihe turimo ni ibihe bigoye cyane cyane cyane, ndavuga cyane. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa, niko bizoba bimeze mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa, icyaha kibi cyariho gikomeye yari homosexuality, kwabirana ko abantu bahuje ibitsina. Nicyo cyaha kibi cyariho. Ariko uno munsi nabona babwire, munsi y'izuba ariko bakora ibyaha birongeye homosexuality. Bariko bakora ibyaha byo guhinduza Imana mu cyo yakoze. Aho umuntu yibwira ko yavutse ari umuhungu, afite uburenganzira bwo guhindura akaba umukobwa. Umukobwa akavuga ko afite uburenganzira bwo kuba umuhungu. Kandi n'amaleta y'ibihugu bikomeye cyane mu isi akabisinyira. Abashinga amateka bakicara bagasinya yuko umuntu azovuka ari umuhungu abishatse azoba umukobwa. Iyo bayita mu Gifaransa abomination. Icyo ni kizira, ni kizira. Ishengero ry'uno munsi niritagara ku rutare rw'ijambo ry'Imana, niritagara ngo ryingirire, nta cyagihe cy'intero, aho ishengero ryambara amagunira rigacisha bugufi, turashobora kuvyuka umunsi urubanza rw'Imana rwatubaye. Isi iri habi, iri habi, iri habi, iri habi. Haleluya. Kandi uno munsi abantu Satani ariko arasuzuma cyane n'abakristo. Kubera iki? Barushije kuba ku rutare ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwigishwa n'abungere, kwigishwa n'abavuga ubutumwa ni byiza, ariko mu gihe kirinde icyo utahawe wowe ufitiye gushyira abantu bwawe bizogoraho gihagarara. Erega bene data, ijambo wigishije n'ijambo mwemwera akwihereye wenyine nawe wihuriye. Kubera iyo wiherewe urarishika nawe ubwiwawe, urarishikamisha urihagararako. Ni byiza ko bene data tugira aho duhagaze, tugira ijambo ritugumije, tugira ijambo tuzohagararako umunsi n'ibyago bibadushika. Haleluya, haleluya. Iyi si uno munsi ni ishengero riko riragaragara ishengero rikomeye, riko riragaragara ishengero ryerekana ubwiza bw'Imana, ryerekana ukwezwa kw'Imana. Ariko iruhande yaho hariho hagaragara n'abakozi b'umwiza banavyemanga ku mugaragaro, kandi nabo bafite ububasha
ububasha dushobora kuba bahagararako utubaneshe ijambo ry'Imana ridashinga imizi muri twebwe. Duhaguruke dusenge.